cyane bw'ibikorwa bitandukanye ugerageje kuganira n'umufasha wawe turi muri 2020 yumvye bicacu tubwiye ibije hose byagiye ko muri 2020 yambwiye ati kibazo cyose wifuza kumbaza ukibaze Bidondine nta kibazo tikira ati no bishobora yambwiye uko nyene hari byamugeneye uraza Sal TV ije kubwanyu kubwacu kubgatwese yanitwa Niyinzi Jorali nkabashaka gutumira guhamagarira abakunzi b'umuziki w'iwacu ndundi gukurikirana TV yacu ya Niyosel TV kugira subscribe kugira na comment yo kuyihagiza kandi no kuyisharinga ku bandi ndibaza niterambere mu gihugu cyacu s'il vous plaît logo ngiyi kandi ibintu biryoshe big up sana yes nkuko vyama misi yose murazi ko tucijya nino kugira ngo tubashikirize amakuru atandukanye avijya nino ni Niyosel TV aba artiste canke aba dame baba artiste nabo nyene hari gihe biba ngombwa ko tugira gute tubazana bakatuyagira canke bakatubwira ibijanye n'ingo zabo canke ibijanye n'ukuntu babanye n'abafasha babo hano ubonye kuri kamera za Niyosel TV uyu mu mama sijyambere mu mubonye abenshi bamuzi kwizina rya Bidondine n'umufasha wande wa Generation Bidondo aho twaje kumuraba dusanga kitswe n'amagara nyuma y'ibiteramo bitandukanye yaramaze imisi ariko arakora hagati y'igihugu aho nshatse kuvuga mu Rutana Gitega ndetse n'ahandi mugabo kano kanya hari ibibazo twaje kubaza umugabo wiwe cyangwa umufasha wiwe nawe subundi ni Bidondo Generation ariko ntivyakunze ko ashobora kubitwishura mugara tubwira ati umufasha wanje arahari ati iyo ntahari abahari agomba kuvuga ivyo muza kumbaza kuko ni wazi vyinshi vyiwanje donc bisanzwe bineze Bidondine reka tumuramutse tongera tuguhana ikaze muraho umeze neza nawe ndashima mwe na Bidondo murakomeye mwatanguye umwaka neza yego vraiment turashima bukebuke murashima bukebuke twasanzwe Bidondo yakitswe n'amagara byatanguye ryari abo haciye imisi 3 agwaye iki ntiyashinye kutubwira neza icyagwaye mgatubwiye ati cyo twari kumubaza tukibagije wewe birakunda ko ushobora kuduhinyisha abo mu bisanzwe yafashwe agira umuriro mwinshi hama mu nyuma no twagiye gusanga yari isumu isumu mwamenye gute ko yari isumu abo haraba bijejwe kubiraba baramupima akabona ati wewe ari isumu cyangwa malaria ivotu yaramaze iminsi akora ibiteramo hagati mu gihugu mu Rutana mwari mwaduganye oya nasiye muhira kubera dufise abana umukirageje kuraba cyangwa gerageje kukubwira irya sumu ashobora kuba yariririye he abona twabimenya kwe bijya hose araza aho yaciye we arashaka kuba hazi mugabo ntiyomenya ngo naha no ariko iyo bijya hose nimba hazi umufashe wagomba kuhamenya turazi ko mu artiste kenshi yo bishitse muri noka canke muri bino bibazo haca hazi ikibazo kijanye na beef mugabo wawe hari umuntu barafimaze imisi afitaniye ikibazo oya nuko nta beef Bido ndayigerageranira n'abantu mu bantu bamumenyereye bamuzi nta beef yigeragerana nabo okay wibaza ko iyi sumu nimba harabayimuhaye waba ari kuba muzizi iki abo sinzi nuko turazi ko atawukundwa na bose abansa afise Ruvyo bija hose nubwo adakundwa na bose yo muramana cyangwa kugira ngo umuntu afate isumu akoroge ahereze umuntu kanaka nuko kameme haba ari ikintu kiba kimaze iminsi kitagenda neza nka Bidondine ugerageje kuraba iminsi mwari mu maranye cyangwa imbere ko twinjira mu minsi mikuru Bidondo yaratana imigenderanire gute naba canke bariya cyane aba artiste basanzwe basangiye akazi abo mu bisanzwe nta bantu bafitaniye bifu na Bidondo yigeragira kwanza uramuzi wewe ingene ibereye akameremere kiwe n'umuntu atagira bifu n'abantu n'umuntu ariko bifu tukiri ngaho nyene imbere ko turangiza umwaka harabaye ibibazo bidasanzwe hagati ya Bidondo mama haje abakobwa mama hari umugabo yamutwaye umugore mama ibintu bimeze kunuku rero umuntu amaze kumva ko yanyoye isumu umuntu acatangura kuronderera mu bimaze imisi biriko biracana cyane hagati mu rugo rwiwe oya ibyo ntibibaho Bidondo nta muntu nta sano bifitaniye na biriya
biriya nyene nasa Oya, nabifitanye novuga mvuze gukoroba mbeshe no comment. why no comment kandi urumva kino gihe tuko turondera ukuri Navyo zinovuga gute yuko yari Yesumu ndabona ko yari Yesumu muga okay. ibibazo vyari bimaze iminsi bica hagati na cyane cyane mu rugo rwamwe nawe byari vyarangiye ko atakintu na kimwe ashobora kwikeka abo tuge vyacu ni vyacu nyene ariko vyagiye kumugaragara biri ko aho wazi narabisiguye abantu bose narabwiye yuko yari kiki uraje okay yari kiki vyumvikana ko ubu nimba bidondo yari abamuhaye isumu ishobora kuba urumva bayimuhaye uko nyene atagwanko afitaniye n'abana bariya navuze ati nta ukundwa nabo kubw'ivyo okay naho tutahura urakuze ndakeka okay birumvikana ni bidondine kino gihe bidondo akitswe n'amagara mu rugo bica bigenda gute birakunda ko ushobora kubitunganya ibijanye n'urugo na cyane cyane mu gihe umufasha batameze neza bica bigenda gute oya we nubizi none ibintu byo mu rugo ni babiri bamaze kuba babiri urumva undi adahari ntibigenda neza byose ariko nk'umugore ico waremeye unapambana kama mwanamke hari n'abandi bashobora kwibaza dufatiye kuri bijya waheje kutubwira ati ilikuwa kiki ati kandi wumvise kiki ucawumva icyo ari cyo abahava bafata ko ni nk'ubu itakuwa kiki ucababwira iki no sio kiki ni kugira ngo nyene ababandi bamenyereye ibintu biko biragaragara bibona ko agwaye amafoto arahari none kiki yo kubesha yuko umuntu agwaye no ico nikigira twibukanye ko hari nabigeze kuvuga yuko bapfuye batapfuye abandi ati tugwaye ingwara zidakira kandi batazigwaye fatiye kuri bidondo ubwo nta kintu gishasha cyo wacimirije gusohoka na cyane cyane ko cyugurura umwaka cyangwa gitangurira umwaka kuri we 2020 agira tereka manze nshinzira biciye muri ubu buryo abo kuba afise vyinshi byo byarabifise bishasha bishika nka bitanu ahirya je narabivuze kuri YouTube yiwe okay abakeneye kuja kuraba ni General cha Bidondo banditse uko barabona indirimbo jiwe zose kandi zitanu ziri kuri YouTube yiwe bishasha birahari vraiment bishasha birahari yaramaze kubisohora bimaze kugera kuri YouTube nuko bisanzwe bimeze none ugerageje kuraba amagara ko ariko aragenda amazi imisi atakitswe n'amagara kino gihe isumurira cyangwa urimo canke baramaze kuri mu rukisha bimeze gute abo uno munsi bamuvuye ndakeka mu misi imbere azoba yakize bamuvuye isumu kino gihe urumva ntiri kimurimo ryaramuvuyemwo bisa nuko byagenze neza okay duko bisanzwe bimeze muri industrial music y'u Burundi canke ku rwego rw'isi biba ni vyinshi canke ibica kuba artiste ni vyinshi haruhande yaho hari n'igihe usanga abana bariye badatahura ko kana kibiriko biramushikira vyavuye kuri aba canke bariya canke vyavuye ku bantu baba bafise urwanko na cyane cyane rw'ibikorwa bitandukanye ugerageje kuganira n'umufasha wawe turi muri 2020 y'umuvyo bishacu tubwiye hose byagiye ko muri 2020 yambwiye ati kibazo cyose wifuza kumbaza ukibaze bidondine nta kibazo tikira ati yambwiye uko nyene hari byamugeneye uraza kumurudo reka gato basi ninjire kubijanye n'ibikorwa byo muri 2020 iyo bija hose uri hafi yiwe bimeze gute plan y'ibikorwa vyiwe bijanye n'akazi kiwe ku muziki ibikorwa vyiwe afise indirimbo shasha zitanu akaba harimwo iyo agomba gukorera clip yitwa naendelea naendelea ni indirimbo yitwa naendelea ni Bidondo naendelea na songa mbele mu bikorwa vyiwe rero iyo niyo yamba jana nakuandika tunaendelea Bidondo na mke wake hapana anaendelea yeye kama Jesse ndirimba iyo bija usuri umaze Jesse ndirimba babeshi barabizi ko Bidondo ari umuririmbyi sindirimba ariko mwama hafi mu bikorwa vyiwe umugabo wiwanje kuba hafi muri byo mu biteramo hehe turakubona kubw'ivyo rero afise indirimbo shasha yitwa naendelea niyo agomba gukorera clip abantu ndakeka bazoyibona okay duheraheza bijanye na buno buzima Bidondo muri iyi misi abayemwo canke arimwo nkuko twabivuze arakitswe n'amagara kuko nabibonekije n'amaso yanje ameze nabi yanatakaje n'ibirukuntu ubona ko umugore afise akazi kenshi kugira ngo amuhe imisose imeze neza kugira ngo arekipere message wohereza abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuko bakicumva ko mu artiste kanaka agwaye hari gihe baca bihebura ku bakunzi biwe nihe message wobahereza na cyane cyane yo kubaremesha aho uri hafi yiwe abo ku bafanzi b'umuziki ndundi nagomba ndababwire yuko umugezi wabagwaye nk'aba boss bacu
nagomba ndababwira ndabasabe tu bamusengere akire hama abandanya baha ibintu byiza hama nagomba ndabasaba ikindi babandanye baja kuri channel yiwe ya YouTube General cha Bidondo babazi bikurikira ni pan direct aho nyene ni subscribe ibintu nk'ivyo hanyuma bongere bagire gute bagire like bongere bashare na comment nizibure hajya hanyuma banakomeze no kumusengera kugira ngo akire neza ibintu biheze bibandanye bigenda neza nuko nta kindi numva norenza kuri ivyo cyangwa ivyo tuganiriye natwe nka Niyosel TV tugiye gufashanya n'abandi mu masengesho gufukama tumusabire ku Mana. Murakoze cyane kuza kuturaba kuza kudusuhuza hama ndashimye Niyosel TV ndayishimiye cyane kwa mwaje kuturaba tuzogaruka yakiza ubu naho ari we yivugiye murahawe karibu mwisanzure karibu cyane asad sala hama thank you. Okay, murakoze cyane nuko bisanzwe bimeze twako tuganira n'umufasha wa General cha Bidondo ariko kenshi abantu bakunda kumva ngo Bidondine harabifuza kumenya amazina yawe y'ukuri. Mu basanzwe bazi Jerry kuko na Bidondo mubaje mufasha ati jewe Bidondine wangu nawe bavuga ati ndi Bidondine mugabo benshi ntibaza amazina yawe abo mu bisanzwe yamaze abanzi bose ubu no muri Fabien mugabo muhira banyita Bidondine niryo ryamaze kuba ariko ibijya hose ari handi mazina abana bari abyati mbe mama na papa bakwise voilà banyise nitwa Ndacyayisaba Divine Ndacyayisaba Divine Instagram ari Ndacyayisaba Bidondine Facebook Ndacyayisaba Bidondine wa ukweli abakurikira fake ni wa ukweli haro nindi Facebook ngoreshe twa Ndacyayisaba Divine urumva vyose bimeze neza Ndacyayisaba Divine iwanje ni poa onyise Bidondine haro abandi bagira ari kindi kibazo kiciye kivyukira ngaho nyene bagira amasoni yo kuvugira abagabo babo na cyane aba artiste batigira bashaka kuja habona kuri kamera kugira ngo bemanga ivyo abagabo babo bakora abo babwira iki ko we uri fier canke urabinezererwa cyane mugare bandubwira ati banagira icyo uvuze ku mugabo wawe mugabo wewe ntabwo bantaki kugira ngo ugeraho umaramaze ukavuga ati jewe uko bigenda kose negereza kuvugira umugabo wanje nimba azagwaye canke akomeye byakujemwe gute abo mu bisanzwe kuvugira umugabo cyangwa kumufasha nibyo uba wemeye imbere y'Imana no mu bantu katika shida na raha sisi kama raha ndo hizi kama shida ndo hizi ndo mimi napambana tu kama mwanamke urumva naenda tu sinzi ivyo ndimwo sinzi ivyo ndimwo vrema baba bari okay bakureke urumva ugomba kubikora uko nyene kuvugira n'umugabo wawe Imana yabintegetse uri mu rugo nuko nyene nanjye sinzi ivyo ndimwo nawe ntuzi ivyo urimwo mugabo ico wiyemeje nuko uzomuvugira gushika kuva kwawe mu mahigwe no mu magorwa doko yitwa Bidondine mwumvise ko numufasha avuga ati jewe aho nzoba ndi hose ntegereza kugira gute kuvugira umugabo wanje uko bizogenda kose ubwo urumva batabikora nabo ntibadi ivyo barimwo nuko nyene nawe aramuvugira nawe ntadi ivyo rimwo nuko ndagushimire cyane urakoze cyane nawe doko twariko turavugana na cyane kubijanye n'ubuzima bwa Bidondo arimwo kano kanya umva ko yahawe isumu mugabo akaba ariko aratora kamitende nyuma y'imisi 3 ariko aravuga mugabo ntavuga cyane ariko yatwemereye ati umugore wanje ashaka gura icyo kandi yabivuze neza abakunzi b'umuziki w'u Burundi mukomeze kumusengera abakunzi b'umuziki w'u Burundi mukomeze kumuba hafi na cyane mu kumuha amasengesho no kuza kumugarukira ko kugira ngo muremeshe ama bintu biheze bibandanye bigenda neza nyita Edison ndayahoze TV nayo murayizi ni Niyosel TV nta kindi tubasaba terugira gute kugira like and share haruhande yaho kagira na commentaire kugira ngo mukomeze kudusaba bo dushobora kubazanira hano kuri kamera zanyu za Niyosel TV geretse kuri ivyo ni subscribe hanyuma makuru atandukanye ugakomeza kugira gute kuyasangiza abandi Arkeni ndamushimire cyane yari hariya kuri kamera bye bye Hello guys, this is Titus the Sarah here. Just ndabatumire kugira subscribe kuri Niyosel TV. Channel TV nshasha ije kubashikiriza amakuru atandukanye, entertainment n'ibindi. Love and peace.